Mwiriwe neza abakunzi ba Burundi News Publication, nizeye ko aho muri mumerewe neza muteramye kandi turabaha ikaze mu ijambo rya jambo mu buzima bwanyu, mu buzima bwacu. Kuri uno munsi, kuri uno mugoroba nteramanye na Patiri Onesphore. Karibu Pati. Murakoze. Ndabaramukije mwebwe mwese muriko muradukurikirana kuri iyi mbonesha kure. Kandi ndabifuriza umunsi w'Imana mwiza. Ego murakoze kandi mwakoze no kutwitaba kugira dusangire iri jambo ry'Imana ritoroshe, ijambo rivuga ngo umwana w'umuntu ingene azoshika. Mbanze ndaguhekaze Pati udusomere iri jambo ry'Imana dukura muri Mariko umenga mu kigabane ca 13 kuva ku murongo wa 24 gushika ku murongo wa 33. Yamara muri iyo minsi ayo marushwa ahavuye izuba rizozima, ukwezi ntikube kukibonesha, inyenyeri zikoragurike ziva mu ijuru n'inteko ziri mu ijuru zinyiganyige. Niho rero abantu bazobona umwana w'umuntu aza mu bicu afise ububasha n'ubuninahazwa bwinshi. Azoheza rero arungika abamarayika biwe bakoranye abiwe batowe, babakuye mu mihingo yose kuva iyisigera gushika ijuru rigarukira. Murigire ku mutenahi, muheze mutegere iyingereranyo. Iyo mubonye amashami yawo amaze gutoha, amababi akanaga, muca mumenya ko iremba ryegereje. Namwe rero niko kuko, nimwabona ivyo bishitse, murace mumenya ko umwana w'umuntu agira ashike ku marembo yanyu. Nukuri ndabibabwiye ko abantu b'iki gihe batazohera ivyo bitaraba. Ijuru n'isi bizozimangana, yamara amajambo yanje ntazozimangana. Nayo ivy'uwo munsi canke isaha nta numwe abizi, nta n'abamarayika bo mw'ijuru, nta na mwana nyene kiretse Data. Ijambo ry'umutwe rivuga ngo ukuntu umwana w'umuntu azoshika. Kandi bivuga nde? Bivuga Yesu Kristo ndibatse. Mbega umwana w'umuntu ninde? Uyu mwana w'umuntu twumva ari Yesu nyene ariko aramuvuga, adashima kuvuga ngo jewe avuga umwana w'umuntu, aba ariko avuga umwana w'Imana. Umwana w'Imana yigize umuntu akaza akabana natwe. Kandi si umwana w'umuntu ego avyagwa na Bikira Mariya, avyagwa n'umuntu, mugabo kandi turazi neza ko afise ububasha. Tugiye gusoma mu gitabo ca Daniyeli turabona aho batubwira uwo mwana w'umuntu nk'ufise ububasha, umwana w'umuntu nka wa Mesiya Imana yari yemereye igihugu c'Isirayeli. Rero uyu mwana w'umuntu ni Yesu Kristo, Imana muntu. Ariko wumvise ingene urumva yise umwana w'umuntu umenga ni nka jewe, mugabo ugaca wumva nuko ari umwana w'Imana umenga hariho ukuntu hari agafungu gatoye. Kwereki aza kiyita umwana w'umuntu atavuga ati jewe Mana nzoza mfise ububasha ameze ukuntu. Yesu ariko araganirira ababigishwa biwe n'abandi bose bamwumviriza, twibuke ko bari bafise isezerano rya kera. Muri iryo sezerano rya kera rero iyo shusho y'umwana w'umuntu bari bayizi, kandi bari bazi yuko umwana w'umuntu avugwa mu bwuzure bwa kera ariwe Mesiya umukiza. Rero Yesu ameze nk'ushishikara isezerano rya kera kugira ngo bashobore kumwumva, kandi gushoka babwira ngo ni jewe Mana, ngo ni jewe mukiza, kwari ukurumengo gusa n'ukuremereye. Yabwirizwa kubanza gutarira buke buke kugira ngo abatware gushika aho babona mu majambo yigisha no mu vyo yabakorera, ibitangaro yakora, babone yuko uwo mwana w'umuntu ari Imana, ari Mesiya, Imana iri kumwe nabo. Mugabo buke ndiko ndibaza ngira ngo iyo akorokana ububasha twumva buriko buravugwa ngira ntitwari kuja tumutiye, bari kuca bamutinya. Ego harimo kumutinya, mugabo sinzi no kumwemera ko byari kuba byoroshe, kuko turavye abanyisirayeli ingene bagiye barigenza, ingene bagiye baragenda mu bigirwamana, kandi Imana hariho igihe yabiyeretse mu buryo buhambaye. Twibuke ku musozi wa Orebi igihe Imana ibahaye isango ikababwira iti nimwitore, nyuma y'imisi 3 nzoza, bakumva isi igigimba, imituragara ikavuga, inzamba zikasirana, siko baciye bamwemera gose.
Ego reka tugaruke kuri aya majambo akomeye cyane ijambo ry'umutwe rivuga umwana w'umuntu ukuntu umwana w'umuntu azoshika umenga azoshika mu iterabwoba azoza ava mu bicu inyenyeri zizime ukwezi kuzime izuba ngira naryo nyine rizime azarana nyine ububasha bukomeye ibicu iyo uri kuravuga ko ibicu bizozime cyangwa uri kuravuga nk'ibi bintu ukaraba igihe byavugiwe ukaraba n'ubu turi uno munsi mbere hari n'ahavuga ngo ni ku karongo ka 30 avuga ngo nukuri ndabibabwiye ko abantu b'iki gihe batazohera ivyo byose bitaraba ico gihe avuze kigihe ngira ni kiriya gihe yararimwo kiriya gihe yararimo none uno munsi urabona imyaka tugezemwo byarabaye turaca birindiriye canke biguma biba ntitubibona yego amaza ya Yezu n'amaza afise intambwe zitatu ubwa mbere ntarashikira izo ntambwe zitatu twumve kuri ijambo ry'Imana Yezu mu kuri tubwira ubwa mbere ntashaka kutubwira ingene bihambaye ingene bikomeye ingene biteye ubwoba nkuko benshi duca dukunda kugira ubwoba mugabo ashaka kudutumira kugira umutima wo kwama tumwiteze ashaka kudutumira kuba babandi bama bagabiye kumwakira kuko nkuko muhejeje kubivuga yama yaje iyo ni intambwe rero iri hagati y'amaza abiri ubwa mbere aho yigira umuntu muri ico kiringo ciwe ariko aravugiramwo ibituko turazirikana aje kuducungura Imana yigize umuntu akabana natwe mugabo na yamaza azoza nk'umucamanza kumwe tuvyumva asubiye mu ijuru bagira batuma abamarayika babwira abatumwa biwe bati uwo Yezu mubonye uko agiye nikazogaruka rero ayo mazi abiri hariho urugendo turimwo aho rero yama ari kumwe natwe yama agendana natwe rero mu kutubwira iri jambo ashatse kutubwira ko ari kumwe natwe muri make yaraje yamana natwe kandi azogaruka nk'umucamanza wo mu bihe vya nyuma kandi umucamanza w'ingingo n'ubutungane umucamanza aje kudukiza ataje kuduhonya ego aza muvuze muti yamayaje aha bavuga ngo aza mu bicu afise ububasha ibicu ni bashaka kuvuga iki hega ibicu nenye nubwo bubasha turiko turavuga ni ukungene azagaba byose asumba byose twumvise ariko arabura aya maza yiwe umuntu asomye imbere arumva Yezu ko avuga ibintu byinshi bikomeye bizoba turumva ko avuga ibintu bigoye ibintu by'intambara ibintu bya nyamugigima n'ibindi byose bishobora guca n'ivuta umuntu kandi bisubiye ibyo byose umuntu arabicamo mu bihe tubamwo araca mu bintu bigoye araca muri ivyo bintu biremereye mugabo Yezu mu kutubwira ivyo bicu n'ubundi buryo Imana yimenyekanishamwo canke ivyabura uko Imana iri ngaho hagati yabo ivyo bya nyamugigima by'izuba ukwezi ibicu nukugira Yezu aturangire yuko ari hejuru y'ivyo vyose ari wagaba byose ari warengeye ingorane zacu ari warengeye amadidane yacu ari wagaba byose ko rero twomwizigira tutocika ivutu kandi iryo jambo ararigaruka navuga ati ntimutsimbwe n'umutima ubukiro bwanyu buzoba buri hafi buzoba bwegereje none niba buri hafi baba bari kumwe ko Yezu nigera apfirira umuntu ego uriko urasoma ijambo ry'Imana hagiye wasanga uriko urayisoma nk'uko umenga ni nka kahise canke umugani by'ukuri iri jambo hamwe tworizana uyu munsi iri jambo rishaka gusigura ikigapati ritubwira ibihe by'ukuri by'umuhero uvugwa canke ritubwira mu buzima tubamwo mu bisanzwe Yezu ntiyaziye abantu b'igihe kimwe gusa yaziye abantu bose ijambo ryiwe adushikiriza mbere twumvise nayavuze ati ibindi byose bizohera mugabo ijambo ryanje ntizokwigera rihera ryama riri ku gihe kandi ryama riza rifasha abantu bo mu gihe ribwiwe rero ibi twumvise abibwira abo bantu b'ico gihe nkurangura isezerano Imana yari yasezeraniye igihugu cayo
kandi akariyagira twebwe ubu kandi akariyagira n'abandi bazodukurikira kuko twumvise ngo urugwaruka ntiruzohera ivyo bitabaye inzaruka zigenda zirabisanya haraba abitaba Imana hakavuka abandi gutyo gutyo. Rero aya majambo ayabwiye abo bose bama bamwumviriza kandi ivyo vyose bigoye ducamwo nta numwe yogira ngo ntaraca mu bintu bigoye. Intambara zamyeho, inzaruka zirakurakuranwa, intambara zihari, inzara, indwara, ubegito bw'abantu, ihindagurika ry'ibihe, ivyo byose nta gwaruka na rumwe rwogira ngo ntirurabicamo. Naco gituma rero Yezu iri jambo tuyagiye atwereka ko muri ivyo bihe bigoye yama ari kumwe natwe. Kandi bisubiye turiko turumva ivy'umuhero twibaza yuko duca tuja muri ca gihisi zohera bikanadutera ubwoba mugabo tukibagira yuko twama twaheze uko umuntu avutse, uko umunsi uhera, uko umwaka uhera, turakunda guhimbaza n'amasabukuru y'ivuka ryacu mugabo tukibagira ko turiko turahera ku bw'umubiri no ku bw'iyi si no ku buzima bwo kuri iyi si kuko uko umwaka wiyongeyeko niko harakavako ku buzima bwo kuri iyi si gushikana kuri ca gihe tuzotahira. Uyo rero ni umuhero wa mbere, umuhero ku muntu mbere n'urubanza rwa mbere aho ruraheza rugacika dufatiye ku kungene umuntu yagiye arabaho, ukuntu yagiye aranywana n'Imana no gushika ca gihe Imana izosubira kugira vyose bishasha. Aha rero Yezu iri jambo ribwiye abantu bibihe byose bizogenda birakurikirana cyane cyane ugwaruka ruri mu gihe cyo gukizwa kwabo kubw'inkuka Yezu yatanze ku musaraba mu kwigira umuntu agapfa akazuka kandi twese akaduhamagarira kwinjira muri urwo rugendo rw'ubukizwa nawe. Iri jambo nk'ubu muri dusomeye mu mushaka twumviki ko tuguma twiteguye ko tutazi umunsi n'isaha ko twokwitegura gute nibaza umuntu ashobora kwibaza azoza ryari ko batubwira ukuntu azoza uwo mwana w'umuntu azoza ryari azoza gute babitubwiye uko bimeze tuzobona isi nyiganga nyamugigima zirabaho duhora tuzibona inzuzi ziruzura zigatwara abantu haraba ubwira kabiri bwo ngira ntabo butwara mugangira abantu ubwira kabiri bw'umuntu none gapati ivyo byose twavuga ko ari byo yatubwira canke hari ikindi kintu by'ukuri ashaka kutubwira ni iby'abantu bose tubonera rimwe canke ni iby'umuntu wari we wese ashobora kubona ibitameze neza muri we ibyahindutse ibyabaye umwijima muri we muri make bashaka kutubwira iki mu gusomegura ijambo ry'Imana turi basomera dushaka ko twumva twese ico Yezu yashaka ko twumva. Yego icambere naco ashaka ko twumva so kwama tugavye ngo harageze ngo mbega ngo nifate gute ngo nzofejo nzogira iki ico sico Yezu ashaka. Yezu ashaka cambere nuko twama tugabiye kumwakira aho hose mu buzima bwacu. Ico ashaka kindi nuko misi yose twama tumenya ko naho tutamubona naho tutamukabakaba ari hagati yacu ari kumwe natwe kandi muri ivyo bigoye niho nyene ngo aba ari gusumba no mu bindi bihe vyoroshe. None rero ashaka rero ko tumwizigira tudacika ivutu ivyo vyose bitotubuza urugendo turimwo, urugendo rwo kubaberanda, urugendo rwo kunywana nawe, urugendo rwo kuberanira abagenzi abavukanyi naho ivyo byose bigenda biraca mu mugabo kandi ko tutokumva ubwoba ko nivyo byose bitameze ko ni jewe niwe baduhamagariwe kugira ico dukoze kugira ngo bibe vyiza. Hanyuma uku kumva ibinyiganyiga twaherekera tuvuga twatanguye tugira tuti ni imvugo ngereranyo ntitwovyitega uku kuko Yezu ari kumwe natwe mugabo atwereka yuko nubwo tutamubona nubwo tutamukabakaba akoresha ububasha tudashobora no kwibaza.
tudashobora no kunatahura, aho tuba turi mu mwijima umuco wiwe urengeye kure n'iyo mwijima dushobora kwibaza, aho tuba twumva umengo turi nta magara mu byo twabwirizwa gukora mu kugendera amabwirizwa y'Imana, mu rukundo rwa mwene wacu, mu kwitangira mwene wacu, ukamengo dusa n'abagoyagoya, ububasha duha ntidushobora no kunabwibaza. Ivyo rero nivyo ashatse kuturangira muri imvugo ngereranyo yo kugigimanga ku isi, yo kuzima kw'ibimuri tuzi ko bikomeye bisa umuco tudashobora gupima. Ivyo byose rero bikoresha kugira ngo aduhe guhamvya n'ubwenge bwacu kwa katubwira amabanga turengeye, dushobore guhamvya ubukomezi, ububasha kutuba hafi vyiwe hagati yacu. Yego. Reka tuje kuri iri jambo rya nyuma, avuga ati nayo iby'umunsi canke isaha nta numwe abizi, nta n'abamarayika bo mu ijuru, nta na mwana nyene kiretse data. Aha hantu haragoye gutahura mu gihe tuzi yuko ubutatubwira ndatubwiye ko bafise ububasha bumwe. Ego. Mugabo iby'umunsi canke isaha twabinyegejwe twese kumwe n'abamarayika n'umwana w'umuntu nyene. Ego, aha ashatse kuvuga iki? Aya majambo hari igihe ahora aba inkomoko yo guhakana kwa bamwe bamwe canke kwemeza ivyo bemera, bagira bati Yezu yarivugiye wenyine ko ari umwana w'umuntu, none n'umuntu si Imana. Mbere bagaca bisunga n'iri jambo mu kugira bati oya wenyine yaravuze ko uyo munsi atawuzi, none vyogenda gute ngo Imana ntibe ikaba ifise yigarukira mu bumenyi ntibimenye. Mbere akatubwira ko ari data abizi gusa, acavuga ati Imana ni imwe, iyo data Yezu n'umutumwa wayo canke n'umwana wayo, si Imana kuko na Bibiliya irabivuga. Arabaca bitwaza aya majambo canke bagafatira ko aya majambo kuko bayafatiye akadome ku kandi, mugabo ntibaje muri rusange rw'ijambo ry'Imana canke ngo barabe n'ayandi majambo y'Imana ari muri Bibiliya. Nkaha twibuke yuko jambo w'Imana ni Imana, kuko turumva ko mbere na mbere hose jambo yariho kandi jambo ari kumwe n'Imana bisubiye yari Imana. Mugabo ngo jambo yarigize umuntu canke muri iyi Bibiliya bavuga jambo yarabaye umuntu abana natwe. Iyo Mana yarabaye umuntu, iyo Mana mushobora byose, iyo Mana nyerandi, iyo Mana izi byose isumba byose, yarabaye umuntu nkatwe. Turazi ko yashonje, yaranyotewe, yarashavuye, yararemerewe, yarasinziriye n'ibindi byose biranga umuntu. Rero mu kuvuga iri jambo ahandi naho turumva yuko yahevye ico cubahiro ciwe, yahevye ubwo bunahazwa bwiwe bwo kungana n'Imana, aba umuntu muto, mbere aranarushiriza arapfa, aba umusuku gushika naho yemera urupfu rwo ku musaraba. Rero Yezu mu kuvuga ko uyu munsi atawuzi, biraturangira neza ingene yabaye umuntu nka twebwe, nk'uko twese amabanga y'Imana tutayahamvya, tutayatahura, tutayashikira yose, niko na Yezu nk'umuntu yemeye kumera nkatwe. Ivyo rero ntibicaye mubuza kuba Imana, ivyo byose ntibicaye mubuza kuba usumba byose, mugabo nikitwereka ko yemeye guca bugufi amera nkatwe. Bwa bumenyi bw'Imana uko Imana izi byose aremera arabuvamwo, amenya agira ubumenyi bw'umuntu. Ibi turangira ari ingene yigize umuntu koko, yabaye umuntu. Mugabo kandi mu kubitubwira sugira tubwire, ashatse kutubwira kandi ko ico sico gihambaye. Ntitwoguma duhagaze kukwibaza tuti bizoba ryari, bizoshika ryari, umunsi n'isaha, nk'uko abatari bake baza baravuga bati sinzi ko tuvyibuka, harabavuze ngo mu 2000 ngo umuheru uzobuje, harabavuga ngo uyu mwaka ngo umuheru uzobuje n'ibindi byinshi. Mugabo ivyo byose bigahera uko. Rero Yezu ashatse kuturangira ko igihambaye iki nta nico co natumarira, nta nico co dufasha, ashimye ahubwo ko twokwama ku munsi twiteguriye kunywana n'Imana, kwakira Imana yami turamutsa. Duhereze kuri iri jambo novuga nti ryarankozeko, ati ibi byose nimwabibona muramenya ko umwana umuntu agira ashike ku marembo. Iri ryonyine turifatiye aho
honyine tutasomye na bijya bindi byose ati byose ntibyashika umenye ko umwana w'umuntu azobageze ku marembo yanyu rishaka kuvuga iki? Ingorane twama twaziciyemwo ibigoye biruzuye umuntu rero agaca arondera icoheza kikamutabara muri ivyo ico yokwizera gushika no kuri rwa rupfu nyene ibi byose tuvyumvise izo ngorane zose mbaye muririmbye araho nigeze avuga ati ikibi gisumba ibindi byose n'urupfu. Muri urwo rugendo tuba turimwo rero umuntu yamakeneye ikimuremesha, yamakeneye ikimuha umwizero muri we, ku buryo ivyo byose bishitse byoca ivuta umuntu ugasanga yihebuye, ubuzima busigaye bumeze nk'umururazi, ugasanga mbere asigaye agira ati kubaho ntaco binamaze. Ugasanga n'ivyo ariko arakora bigendana nabi, kuko burya umuntu atagira ico yizigiye n'ukuri ntababaho. Rero Yezu mu kutubwirira ijambo ati ivyo byose nivyashika muramenya ko umwana w'umuntu azoba ari hafi y'amarembo yanyu, azoba ari ngaho. Nugira tumenyeshe neza ko muri ivyo ducamo, muri izo ntambara, muri iyo nzara, muri izo ngwara, muri ayo magara make yacu, ntibiduce ivutu, ubukomezi bwacu buri kw'irembo. Yezu we mwami wasumba byose, wagaba byose, warengeye n'izo ngorane, nk'uko nawe nyine yazutse akava muri ako gaheza k'urupfu, niko ari kumwe natwe kugira ngo adukomeze duce muri ako gaheza k'ivyo bigoye, dushikire bwa bunazwa n'umwakaka w'ubuzima bwuzuye. Ndakunda kuvuga nti mbega ijambo rya jambo mu buzima bwanje nokura muri iri jambo niriye, ico twosigarana muri make ni ikihe? Iri jambo ryo twigisha iki twebwe ubu mu buzima bwacu? Nuko tutosura guta wakuba, tutoza turata umutwe. Ubuzima bwacu ni Kristo. Uko turondera ibyo twokwizigira, ibyo dutabara, nkuko twariko turabivuga, ugasanga bamwe bariko bizigira abantu, abandi bariko bizigira ibintu, bakizigira ubukomezi bw'abandi canke bwabo, no kwiruka hirya no hino. Yezu reka tumenyesha ko hasigaye ko tuba maso kuko ari kumwe natwe. Iri jambo ikintu nyamukuru ryo dusigira rero ni umwizero, no twoshiramwo uwo mwizero, hama tugashishikara urugendo twizigiye uwo turi kumwe atigera tuvirira, azodushikana ku gihagararo ciwe. Muri ivyo byose ducamo, ko twobicamwo twishimikije Kristo. Jewe nivyo novuga, niryo jambo mbona twosigarana mu buzima bwacu no mu byo ducamo. Reka ndabakengurukire Pati. Murakoze nawe. Yego, namwe bitwaye duteramanye twumve yuko muri ivyo bihuhusi by'ubuzima, ivyo ducamwo, muri uwo mwijima w'ubuzima, mu bigoye, mu biryoshe, imisi yose umukama ari kw'irembo, ari hafi. Batubwiye ko tumwizigira gusa, tukamenya ko asumba vyose, adusumbira vyose, tukava mu vyo kwizigira ibintu, twizigira Imana. Umugani wa wundi ati nukuri jewe ubuzima bwanje ni Kristo, ubuzima bwanyu bube Kristo. Nuko rero ndabakengurukiye cane ko twateramanye, ndizigiye yuko mwahimbawe n'ikiganiro kumwe natwe naho kubimanutsa.